ndasubiye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho herereye. This is Nuja Entertainment, of course. My name is Jamal Fred, MC voice of the Money Make Masterpiece, keep motivation champion intore yatojwe. Bari make sure ko subscribe na mutarayikora yikore. Tujamwe ibiganiro. Shimira ke bikaniva ku biganiro vyo kwisagenda do. Ariko nanje garutse mu biganiro vya entertainment na showbiz, makuru y'umuziki n'abakora bikorwa mvabwenge mu madomene yose. Of course, tugiye novuga ngo kuba turaba amwe mu makuru ariko agenda avugisha benshi novuga ngo muri entertainment y'u Burundi turaza kugarukana neza na neza ku ndirimbo B-Face on the floor agiye kubahuriramwe n'uwiswe Lolilo Simba hamwe n'uwiswe novuga Big Fizzo. Turaza kugarukana kuba n'uwiswe Gina muri rivye kazi mu Burundi yitwa Gina Genera yagiye novuga kuba yibaruka nyuma y'igihe kinini. Imbanyi yiwe novuga ngo yagiye kuba ivuga nka Plank, nawe nyene yabifata nka Plank ariko yagiye kuba novuga ngo yibaruka assez confortablement et c'est parti. Rero nkuko nemetse kubivuga ni B-Face on the floor, novuga ngo yagiye korana n'abaririmbyi benshi, novuga ko Lolilo Simba barigeze kuba bakorana indirimbo yitwa Hatari. Rero bagiye kuba bahurira mu ndirimbo imwe n'uwiswe novuga Lolilo kandi hamwe na Big Fizzo. Big Fizzo bari bwakorana. So ni indirimbo two kwitega kwiki kunovuga ngo kuri carrière y'umuziki novuga ngo ya B-Face on the floor. Ni giki two kwitega kwino ndirimbo. Ino ndirimbo tuvuge ko igiye kugarukana Lolilo mu gihe ciwe. Ino ndirimbo tuvuge ko igiye kuba novuga ngo igarukana uburyohe bw'umuziki w'u Burundi. B-Face on the floor yakoze vyinshi, yakoze n'abaririmbyi bakomeye haba mu Burundi canke hanze. Donc afise novuga ngo uburambe, afise novuga ngo experience yo gukorana n'abantu bakuze, n'abantu banini, n'abantu bagutse mu muziki. So agiye gusorana n'uwitwe B-Face on the floor hamwe na B-Face on the floor, gusorana n'uwitwe Lolilo Simba hamwe na Big Fizzo. Sasa rero ni indirimbo itaratorerwa novuga ngo izina, ni indirimbo itaratorerwa izina, atarashira izina ry'iyo ndirimbo habona. Gerageje kuraba Lolilo Simba nawe hari indirimbo ashaka gusohora, mbega ntibizava bihurirana neza indirimbo usanga hari imwigize ikibazo. Mbega Lolilo Simba no musarafise novuga ngo pwa yo gukora indirimbo igashika mu bantu neza na neza nta kibazo kibaye. Benshi bagiye bavuga ati mbega Lolilo vyapfiriye he, bigenda gute kugira umuririmbyi yubatse izina kujya asohora indirimbo ntizimenyekane. Ego birashika, mugabo hari umuririmbyi aba yaragize kuba afise izina akavuga ati je naho no mara umwaka wose ntasohoye indirimbo irakigwa neza. Rero bagiye bamukritika kenshi, ariko urumva ko B-Face agiye kubakoraniriza hamwe n'uwiswe novuga ngo Big Fizzo. Big Fizzo ni umwe mu baririmbyi hagira herekirira ngo novuga ngo c'umwaka atandirimbo yiwe bwite agiye kubasohora. Barasohoye coming soon n'uwiswe Belly Music hariya novuga ngo basanzwe ba mu gihugu ca Canada ko bagiye kuba basohorana. Big Fizzo nawe nyene nakiri muri ya course yo gusohora umuziki wenyene. Donc yo gusohora umuziki wenyene biracagoranye kuko ucumenga ntibakibishoboye. Big Fizzo no musini yasohora indirimbo wenyene, umuze murabe sico kimwe naho yo bayikoranye n'uwundi muririmbyi, akoranye n'uwundi muririmbyi biraza kugira impact idasanzwe. Rero B-Face on the floor reka turindire turabe iciyo ndirimbo igiye kuba novuga ngo ihindura muziki w'u Burundi, igiye kubihindura novuga ngo ku mazina y'aba baririmbyi. Aba baririmbyi n'abaririmbyi bagutse naho kureka kubivuga. Aba baririmbyi n'abaririmbyi bakoze amahit kuva kera, bakoze ku mitima ya benshi, banezereje benshi, ariko kandi ni n'abaririmbyi babigize umwuga. Reka turindire turabe. So hariho n'ayandi rikavuga kwa Gina Genera ni umu influenceuse, ni umuririmbyi kazi yabikoze yaryoheye benshi mu buryo butandukanye, haba kuri TikTok canke mu ndirimbo yagenda asohora. Yagiye novuga kuba aba pregnant. Rero ku munsi we 26 ukwezi c'Ukwicenda yagiye kuba novuga ngo yibaruka. B-Face yagiye aririmba benshi birafatanye n'ivyo B-Face turi umuririmbyi kazi w'u Burundi kugira umenye iki kibuga urimwo obanza gutwara inda. So nivyo twabonye ku baririmbyi benshi tugarutse kwaba
aba novuga Wise Labesto, twarabonye aba Davis Morales, turabonye aba Estanish, turabonye aba Natasha nawe nyine byasavye kamanza kuvyara turabonye aba Monia Fleur, twarabonye n'abandi benshi sana uje ngaho ziki ucumaza kuvyara. So Jinera nawe nyene yaragiye yibarutse ni twaragiye igihe cyavugishije abantu benshi, ariko ndakwibutsa ko bishikira benshi, bishikira bose, rero tumukeze ariko twibaze ko umuzika ndaduca we abaduca we hafi kugira ngo izina rye wasubirane renuvere kugira ngo ibintu binenze cyane. Ndagushimira mukunzi wa Noje Titembe wakoze ibishoboka byose gusikura ngo uvirize ino video kugishikihere niteka ridasanzwe kubagira kora subscribe na tarikora sharinga kugira ngo ibikorwa byacu bishike kure hashoboka. It was Jamal Freedom MC, voice of the money, Mike Masterpiece, motivation champion, intore yatojwe. Hasta la vista.